nikaze mu kanya keza cyane ko kongera kubusubira kubana nawe inshuti mukunzi bigano bica kwisamirizi Indonde Culture. Ni wa mwanya mwiza kugira ngo twumvirize ikiganiro ciza, ikiganiro kidufasha kwiyungunganya, ikiganiro kidufasha kumenya byinshi bigiye bitandukanye byo kwigisha jewe nawe agiye atandukanye n'abatandukanye ndetse no mu bitandukanye. Ikiganiro ni kivini kiyago, ikiganiro kigufasha kumenya ibikorwa abarundi bari hanze na cyane cyane n'abari ngaha mu gihugu, kumenya ibyo bari ko barakora canke kumenyekanisha ivyabo. Gutki kivi cyabo kikitwa ikiyago kuri je no kugira ngo tubashe kuhamenyera byinshi. Akaba ari ikiganiro kurikirana ku munsi wa Mungu gihe cy'isaha 9 gushika gihe cy'isaha 10, aho nabandi kuzana abatumira bagiye batandukanye aho batuyagira ku buzima bw'ivyo barimwo. Kivi cyabo maze kikabikiyago nkuko nabikubwiye kuri jewe nawe ugishikirizwa na Jonyene Allen the Real uciye kuri 88.2 wezi 3 akaburungu Indonde Culture akaburungu.com. Na mwanya mwiza rero atagucigwa ataguca hirya nino twakira n'umutumire wacu mu mwanya muto cyane turumviriza akaririmbo kamwe gusa kugira ngo cyaduhikaze umutumire wanje mbega ninde ikiviciwe nikiye ku buryo je nawe cyo tubera ikiyago nikaze kandi mu kiganiro ikivini kiyago. Ibintu bigenda neza cyane kuri micro igira kabiri ndi kumwe n'umutumire yamaze kwishikira mu bwami bisamirizi nikaze cyane mushinga ntasa n'umusore. Murakoze. Umeze neza. Namahoro. Yegereze miko kugira ngo bikugendere neza ntuzurunama. Murakoze cyane. Nikaze kandi mu bwambi bisamiriza. Bashimiye. Abariko barumva ari nojwi rirongorotse bumve ko turiko turayaga nande muri make. Muri kumwe n'umuntu yitwa Ngenze Boro Keva. Aracari musore muganda ubatse. Aracari umusore. Reka tuvuge aracari muto. Aracari muto. Koko tuvuze umusore umengo ari muri babandi bakirondera nk'abaje. Umusore yubatse. Asabana babiri umugore umwe. Abangaye Bujumbura nyene. Umugore umwe burya biremewe kugira babiri. Ntivyemewe. Ariko reba birengako niko bimeze. Ngenze Buhoro Keve nkuko ahejeje kwivuga mu majambo make cyane. Reka duce mu mwidondoro uramvuye. Ngenze Buhoro Keve ninde kubera ikari hano ikiviciwe nikiye kugira ngo twumve ko cyo tubera ikiyago twe turiko turakurikirana. Ya murakoze. Ngenze Buhoro Keve ni umwe mu miyabaga imwe nga mu Burundi akora ibintu bibiri. Okay. Ni mu entrepreneur ngaho kandi no mu coach mu gwaruka kugira ngo ahimirize ugwaruka gukoresha ubwenge bwawo ko nasanze hariho ubutunzi bwinshi mu gwaruka. Rero ijoro n'umurango niruka muri ivyo bintu bibiri ndinvestisa mu kintu kanaka kugira ngo shire mu gwagwaruka ariko kandi ndatumira no gwaruka kugira ngo bakanguke. Ivyo bikorwa bibiri nivyo bindaza ijoro n'umurango. No mu entrepreneur ariko kandi no mu coach kubera ko ugwaruka gwinshi rafisi ivyo gwifuza gushika ko mugakora ko rudafisa aba coach ugasanga biragoye. Reka je tubanze tuganire kuri point ya mbere. Umuntu yavuze ngo no mu entrepreneur uri karakurikirana kenshi ntashoka yumva. Yivuze entrepreneuria ni ibintu byinshi umuntu ashobora gukora kiyungunganya. Keva akora iki nimba atari banga? Mu entrepreneur nahereye ku gukora amasabuni. Nashobora kwikorera isabuni hanyuma nkayidandaza. Okay. Jewe konzi Kevin yarakoze mu Rumonge ahantu benshi bazi nk'ahantu hari bigazi mu bijanye n'amavuta. Mu nyuma arafata ubumenyi bwiwe arakrea kuza rakora isabuni. No munsi yakrea akazi kugira ngo agaha abandi. Gukora isabuni inyuma yuko wari mu rindi shira hamwe ry'abandi ugakora amavuta. Byaje gute kugira ngo ushinge igisata ciwawe kugira ngo nawe ukore bitandukanye n'ivyo ruho rukora ariko bisa nk'ibintu biva mu kintu kimwe. Byaje gute yari indoto imeze gute? Ya urakoze gazo ciza. Uri kurakora ibikorwa by'abandi byaryoshe. Yego. Ngabo kandi hari aho udashika. Ni hamwe umuntu avuka afise igikorwa cyo ku kanaka Imana yamuremeye. Rero naho boguha miliyoni 2 uri mu entrepreneur bavutse mu entrepreneur ntibikunda kuguma ahantu uhembwa amafaranga kanaka. Rero umunsi umwe maze kuronka ubumenyi butandukanye naguma mbona ibintu bihajije mu gisagara. Hari abantu baheza amashure mugabo ntibashobore kuronka uburyo baja gukora. Ariko kandi aha mu gisagara hari ubuzi bwinshi gusa ikibazo dufise ni ababikora ni bande. Nico kibazo rero naje nkusa yishura aha no mu gisagara kuko nasanze harimo gwaruka gwinshi gwicaye muhira mugabo kandi rushoboye. Indoto zica zivyukiraho nitwarariko. Ubu rero
naciye mpeba ku kazi ndazi Bujumbura ntangura kuba umukozi w'abandi nyene nkuko mu entrepreneur yamahera gukorera abandi kugira ngo ishaka n'ishavu rivyukire uburyo ariko arakoreshwa. Hari benshi bakunda kumva ingene abantu batanga ibikorwa byabo bakumva ko babaye bakoze ariko ngo narahevye akazi. Reka dufate yuko wagahevye ukaje gutangura kiwabo ariko wabanje kufata experience kuri company yashinzwe n'undi muntu. Umushahara ni kimwe mu bintu bituma no musi abajene benshi bakreya ubuzi bwabo. Ico ni kimwe mu mushahara atera ishavu. Yego. Urabona urashobora kubuhembwa amahera make ufurnisa effort nyinshi mugabo si ico conyene ahubwo aba ari ikintu kibiragira muri wewe aba ari passion. Itabaye passion naho woja ahantu bagaguhemba miliyoni 10 nkuko nabivuze uguma uri umukozi uguma wisantaleze mugabo iyo ari passion ntibikunda kuryama rero kenshi bivyukira muri passion ahandi naho usanga wemera gukorera abandi kugira ngo uronke bamutahe hanyuma utanguze ico gikorwa ubushaka gukora. Ngira wamaze kuvyumva yitwa Ngenze Buhoro Kevin yakubwiye n'umusore yubatse umukenyezi umwe n'umwana umwe urumva kakiri mushasha na hatari mushasha cyane ibintu bijanye no kurera abana we nibaza yuko yamaze kwifatamwe experience ariko kandi kwitwa umukozi arazi ingene bimera kwitwa umukoresha nibaza mwa kino gihe nivyo ari karabamwe. Kevin ugerageje kuraba naho twavuze ngo tugira tuyege ku ruhande rwa entrepreneuria canke nk'umu entrepreneur twava dusanga turiko turaje mu coach kubera ko ivyo bintu bibiri birajana. Uratanguye icyumviro cyuko utangura business yawe kuko ndibuka ikigwa na rimwe muri ambassade ya Amerika catunganijwe na ambassade ya Amerika mu host yari Mandela umwe mu ba jeune nawe nyene w'umupapa agunda kwitwa uko yariko aravugisha umucoach aho hari bibazo ndetse arigisha. Hari kimwe mu bintu nashoboye kumva yuko hari bamwe baremewe kwitwa abakozi naho yotangura business yo bitazopfa bikonza ariko kandi hari nabandi umengo baremewe kuba mukoresha kumva ko afise ibintu vyiwe bwite niyagiye ko umukozi usanga yamafisika akantu k'ubushefu shaka kuzana iciyumviro kirenge ico company shaka kugirako vyo kuri nawe ni kuvyumva. Sinobiha ibiharuro binini ico ciyumviro nta muntu yaremewe kugira ngo aguma akorera abandi ahubwo twese twaremewe kugira dukoreranire niko no vyita umwe wese ntacika umukozi aguma ari umu entrepreneur. Waruzi neza yuko bajya abantu bitwa ko ari entrepreneur bafise amafaranga menshi ko badashobora gutera imbere badafise aba entrepreneur batoya muri societe zabo. Ico rero nico dukwiye kumenya twese naho no bandiko ndagukorera ni vyitwa yuko ntari umu entrepreneur ariko umwanya ugeze kubera ikintu cyose bavuga ngo n'umwanya umwanya ugeze umuntu arafatwa n'agashavu nk'akuyonya bari karamukoresha abafise kugira ngo ashike ku ndoto ziwe. Rero ni gice kimwe c'ukuri mugabo hari ikindi kinyegeje yuko abantu bose barafise impano Imana yabahaye ntibama bakorera abandi bama bafise ivyumviro. Rero ndakubaga akarorero ndafise umukozi mu nzu uwo mukozi arankorera mugabo nawe arafise abantu bamuragirira inka mu ruguru. Eske uyu muntu sumu boss na umukozi kandi akamukoresha egomi uravuze ngo ntiwobiha ibice binini twumve yuko no munsi hazogira igihe ugasanga umukoresha urakavuze mugabo hari ukuntu rimwe na rimwe utangura kumva umengo ariko mfata naba amategeko menshi kandi nanje mfise aho ngabo ntibizohava usanga abantu benshi ariko bipfuza gukreya ubuzi ugasanga abakoresha barabuza abakozi ahubwo ndabahamagarira kwiyumvira gukreya gose ntibazo kwigera tubura abakozi kubera nabo dukoresha tubahimiriza kugira nabe ivyumviro byo gukreya amasosiyete yabo. Yego urashobora gukoresha umu entrepreneur nawe akoresha abandi tuguma dukerenarira twese ibi vyumviro yuko umu entrepreneur ayamafisa abasuku batagira iyo bariko baraja ivyo sivyo twese turabakoresha babandi mugabo kandi nabo dukoresha nabo nyene bafisa abakoresha babandi n'umugozi udacika dukwiye kwiyumvira abantu bose baba entrepreneur. Ivyo rero biratuma wubaha uri kubakoresha iyo umubasha ca gukorera igikorwa ciza kubera nawe afise igicapo c'abandi bakozi ariko arakoresha hashaba uburyohe mu kazi ko mu Burundi. Hari kimwe waruvuze umu entrepreneur ntashobora gutera imbere adafise aba entrepreneur batoye. Umu entrepreneur ninde umu entrepreneur mutoye ninde? Yego haje ayo cyo kwita ama class hariho kujya ko muri OBR hariho umuntu ageze ku miliyoni 100 hariho n'uri kuri 50 hariho n'uri kuri 30 abo bantu batatu bose n'aba entrepreneur basumbana ubushobozi gusa. Rero nico gituma nako ndavuga ati
uwo entrepreneur munini arashobora gukoresha uwo hagati agakoresha muto mugabo bagakorana. aho twari kugomba kuba umu entrepreneur no utagomba kuba umu entrepreneur. Wumvise ivyumviro byangenze buhoro yashoboye kukuyagira, ariko kandi ko ariko dukurikira baciye kuri YouTube tibagira gukora subscribe nimba uri mushasha kuri Indundi TV. Akwibutsa yuko ikiganiro ari kivi n'ikiyago, n'ibibazo vya mbere nari nateguye kugira ngo tubashe kumenya byinshi ku bijanye na entrepreneuria. Ono munsi afise umugambi wo gukora amasabuni, peut-être n'ibindi byinshi tuza kuyaga, ariko reka tubanze twigarukire hano ku mugambi w'amasabuni. Nkuko nabivuze mu ntango canke ngiye kugusezera, mbega umugambi w'amasabuni inyuma yuko Kevin yakorera abandi aramaze kugira iciyumviro kiraje mu mutwe, yagishize mu ngiro ryari nibiki byamubereye intambamye mbere yuko ashira mu ngiro umugambi wiwe. Mwakoze, umugambi narutanguye nk'ikiri ku kazi mu Rumonge, ndawuhereza abandi atariho ndi. Okay. Hanyuma uratangura mugabo wari ufite ibibazo byinshi bitandukanye kubera twama dufite ikibazo cabo turiko turakorana. Okay. Hanyuma urahaguruka abakozi bashika kuri 4 5 baratangura barakora. Mugabo kubera ntari hafi nari mfise umwanya muke. Wowe ukorera mu Rumonge. Nakorera mu Rumonge. Igikorwa cakorerwa i Bujumbura mu Kanyosha. Okay. Rero byansaba ingufu nyinshi gukora manuka nduga. Nageze ikibazo cabo dukorana mugabo mu nyuma ca ndabihagarika umwanya muto niho naciye mva hari yandaza kuvyikorera hama ndabishira hafi yahomba. Yego, ni bamwe benshi barakunda kugira ikibazo ati ninava muri ibi nzava nsanga ntako ndaronka uburyo kugira ngo ninvestise muri iki gikorwa ngiye gutangura. Ico ciyumviro we nicakuje mu mutwe bikakubera intambamye ugasanga biriko biratirigana no kugira ngo utangure umugambi wawe. Yego, ico cama kiza kubera ushobora kugira ubwoba mugabo nakubwiye iyo ari passion uremera ukarara inzara. Hanyuma uremera ugashora ivyo ufise kugira ngo ushike kuri ca kindi kimwe kikurajishinga. Rero hama hari ubwoba mugabo yihuye n'abandi bantu bafise ubwo bwenge babitanguye barakungura ubwenge hanyuma ugaheza ugatangura umugambi. Atari kubwira ngo ntibigoye, biragoye ariko hama hariho intambwe ya mbere igutuma uhe bicuri kugira ngo ukore ico ushaka. Hari umuntu afise amafaranga, reka nifashishe ya ndirimbo ya Linoji ngo iyo ngize ngo mbike udufaranga bambwira ngo nta modoka y'ibihumbi 100, gutyo bikora ko tuja kuguma duhana za cheers nagira gutaba kambwira ati twiyongera kanyuma. Watanguje umutahunga na gutega Kevin, ntiwabona yuko mengo ntibizohava bikunda? Yego, natanguje umugambi umutaha amahera amafaranga make yaba umuliyoni. Okay. Niho nagura ibikoresho bya bisanzwe hanyuma ntanguza n'amasabuni make yo mu kibano. Rero ntivyangoye cyane mugabo nari mfise support z'abantu bakeya bumva ivyumviro. Kandi intumbero yiwanje twari kubwira gusa nkora amasabuni nariko ndondera babandi baheze ishure bakaca bicara kugira dukorana. Nariko ndondera babandi baheze ishure kugira dukorana. Bisigura ngo Kevin we yarameze neza yarashoboye gutunga umuryango. Ukiyumvira kurundi gwaruka ukivuga yuko hari support ntoyi wari ufise abantu bahaye iciyumviro namusi umuntu arakira iciyumviro ariko agatinya kugiserura kugira ngo yumve yuko harabo umutiza ubwo buryo kugira ngo akore. Ano munsi ko ari kimwe mu bintu bibera intambamye abajene, hari advice ufise mu kijanye no guserura umugambi wo mukubwira cyane cyane abantu bona yuko bashobora kuzanamwe uburyo benshi batinye yuko bawubatwara? Nta muntu agutwara igikorwa ca naho mbwira nka kubwira uko babikora ngaha ntavyo butwara. Rero abantu bafise ubwoba nibareka ubwo bwoba, ahubwo umuntu wese muhuye muramubwira umugambi ukuri no kumeze. Hanyuma muri abo ijana uzobwira babiri barashobora kuba ariyo kapitale yiwawe uzotangutse. Rero reka ubwoba, abantu bose bitwa imiyabaga canke abajene nimureke ubwoba kubwira abantu ivyo mufise mubitse kubera mu kuvuga harimo gukira. Mu kuvuga harimo gukira. Kevin nkuko nabivuze cyangwa nkuko yagiye kubivuga yiyumvire babandi bahejeje ishure. Kweri kutiyumvire kuri we, kweri kutiyumvire ku muryango, kuko no munsi bavuga ngo mu Burundi hakora ka mwana wa mama. Kweri kiyumvire ku bandi. Nakubwiye ko ari passion sanga navyumviri n'ubu niyo ndiko ndatembera muri ville umuntu akambaza abakozi simvuga ngo jewe namashaka gutwara babandi kandi amaze gushaka ku ntambwe. Rero ico kintu kibiragira muri jewe sinipfuza ko ari jewe nja gukora ibintu byose. Nama ngomba bajya abantu bafise passion y'ikintu hama tubahereze abantu bakore hama baronka imitahe. Rero gushika no munsi
igihe cyose umbajije ngo noguha amafaranga wokora iki ca ndakwereka abayakeneye gusumba reka tugire wowe guha amafaranga wacu ukora iki ubu nyene yego ndafise nk'abajeni ijana ubu nyene baca baronka akazi baca baronka ubu akazi nyene wowe ubona yuko bagakeneye umugabo biriko biraguhanga kubera ko atavyibona nawe ingene ubafasha ni ukuri boca ubu nyene yego aho bukera boca bakora Kevin n'amafaranga angana gute yo gufasha kugira ngo nurikara twumviriza canke wowe wese afise ivyumviro byo gushigikira yumve yuko uwo mugambi wa bajene ijana boca bava kwirigara bagakora yo bari amafaranga angana gute ntazo miliyoni 60 60 ndakubwira ukuntu uzidandaza aho niko kajyo keza turafise abafonctionnaire sivyo bahembwa muri banki barafise ama contrat indéterminé yego abantu jewe ngiye mu Kanyosha canke ku Musaga nkugurura uruzu runini rurimo ivyankenerwa byose byo kurya dukenera ku munsi muhira hanyuma abo bafonctionnaire tukagirira contrat yuko amafaranga yiwanje bazora yandiye mu mezi 3 kurya banki guha amadeni nkabahide n'ivyo kurya ivyo bakeneye muhira byose umuceri biharage isabuni amakara ikintu cyose gikenewe umufonctionnaire wose ya leta akabazi yuko ico kurya twagikuyemo induru yego hanyuma aba bakozi baca bakora iki nibo bapanga ivyo bintu nibo bagira ama livraison nibo baja kurangura babihetse turashobora gukorana na banki banki kubera iguhaye amafaranga irakwishyuza inyuma y'umwaka natwe turashobora kubaha imfungurwa nimba ari stock atwara y'ibihumbi 200 arashobora kuyiriya mu mezi 3 200 kugabura gatatu urumva ko cariya hafi 60 ku kwezi umufonctionnaire azaba yorohewe n'umukozi azaba ariko araronka kandi baturuka turunguka baca bahembwa araho urashikiriza ubugambi wawe komeye ngo nguma nko minduru n'ubu naje ngaho ko minduru bivirahe amafaranga amafaranga hari imwe mu migambi tunganywa na leta amashyirahamwe agiye atandukanye ariko araza mu gushigikira urwaruka hari na rimwe uritura canke nta makuru yayo uraronka narayumvise ababegereye narabegereye hanyuma ndababwira mugabo hari abantu utumbera batigera bafise iyo passion nk'iyo mukuru w'igihugu afise yo kubona urwaruka ruhagurutse hari abantu b'iruhande ugasanga wamutumbereye mugabo ntashobora kugushikiriza uyo mugambi ukumurindiriye cagiye gigere kandi nzoguma nkoma induru kunyene iyo umuntu avuze igihe wowe ukidefinisa gute mu majambo 3 igihe ni kujya harageze amezi 9 arahera uravuga yego imyaka 13 uri kuriga irahera yego uraja muri university imyaka 3 ico ni igihe igihe rero iyo kigeze imvura ikigwa rero igihe ni ca kintu uguma uririmba uvuga hanyuma ukazobona umunsi umwe haraje umuntu araguhaye amafaranga kubera bamaze kubivuga kenshi hari abantu rega baremerwa nuko abajene batariko barakora kandi bafise amafaranga hari abantu bariho bazana amafaranga yabo rero nzoguma nko n'indu gushika wa muntu ashikiriwe n'ijwi ryanje kugira ngo ubwo gwaruka ruheze amashuri rukaca rwica rwari rufise ingufu je nagiye muri Kenya usanga aba docteur bariko baradandaza ibomba yego usanga abantu bize amashuri yo hejuru ariko barahanagura ibirato byaranteye amatsiko umuntu wese yize ntazoja mu biro turashobora kuja hajya iwacu hafi tukadandaza ibintu bikaryoha bavuga ngo iyo igihe c'Imana kigeze tukiri muri ca gihe duteranije nako karutanze ngo n'uruvugo ruca ruba rwinshi mu bantu hari abantu iyo bariko barumviriza izo example mutanga nk'abantu basohotse baca bavuga ati abantu bamaze kugira opportunity bakaronka bafise ubururu baduha budashoboka umengo ni bya bindi byo mu ndoto by'ukuri urumva yuko umengo ejo umuntu yize yaminuje afise imishahara miremire azokwiyumvira kuja gukora kandi inyuma y'akazi gushika saa 9 inyuma ya saa 9 kumva yuko ubuzima bubandanya kugira ngo n'abandi bajene bagukigwa hakogwa ikiga keve kugira ngo ivyiyumviro biboshe cyane byo kumva umengo mvuye ngahamwe radio nta kindi nkora bive mu bantu reka nakwereke abantu nakubwiye ko itabaye passion naho no himiriza abantu bose nivyo shoboka mugahikana reka nkoresha irijwi nyene yego mpamagariye abantu bose bariko barakora bafite amafaranga ntibahazwe nuko bahembwa ku kwezi yego ariko bame biyumvira yuko bobo ko bashitse hajya hari igihe bazokukuruka mbega kubera iki bashobora kwiyumvira kuri babandi basi kandi utashutse usanga abantu bicaye kwiriga foko wiyumvira n'ibihumbi 30 ukagura magi kubera ko umuntu muri lisansi adashobora kudandaza amagi icyo kibazo ndakibaza eske biragayitse no uhera kuri ivyo bike eske birunguka yes umuntu wese adandaza amagi umunsi n'umugwiza atunga turabaza abantu ngaha batandukanye yahereye ku magi abandi vyema ivyo bikorwa rero twahebeye abantu batize biragahera
ivyo turakwiye kubikora natwe jewe mbonye ahantu ndashobora kuba ndiko ndaterura umuzigo w'umuntu kugira mpembe amafaranga yaronse cyo ndayatwara muri cyayi kogo rero ntutangazwe no kumbona ndiko ndaterura umuzigo mugaye indoto zanje itegeza gushika zitegerezwa gushika uno muzi Keve aricaye hano muri gwa ruvugo ruca rubigihe icemo nakigeze hari imvugo zigenda zirahaba petetre ano musi nizihe ntambamye canke amajamba guca intege na cyane cyane yuko abantu kenshi baba coach abantu babona nk'abasazi hari amajamba remereye petetre yamashikira Keve anamuca intege yumva umengo ivyo afise n'indoto zitazobaho ni nk'ayahiga Keve utifuza yuko yoshikira undi muntu wifuza akashika kwiterambere abantu barafatira kuri kahise kacu yego imiryango yacu ntigeze igira amafaranga nka mu gisagara yeah. twamye dupanze ni chambre na salle hariho barakubwira yuko utigeze uva ngaha mu gihugu barakubwira yuko utazi ururimi rw'icyongereza barakubwira yuko ivyo bintu biko barondera n'abandi babirondera batabishitseko amajambo nk'aya acivuto mugabo jewe kubera nzi neza yuko bishoboka sinzohagarika kubera ndamaze kubona ivyamwe hari abajene ngaha bashika kuri 200 ndabakudondaguriye ubu barafise ubuzi n'abariko biyumvira gukora ibindi abo bantu ndababonye niyo ndiko ndanyifanira amanuka neza umutima usivye ugasimba mbonye yagiye ukazi bakamuhemba akaryoherwa kandi nzi yuko hari imyaka yabaye hatahembwa ivyo birampagije yego ivyo biraguhagije uno musi Keve ageze yatanguranye abajene bane bamufasha mu bikorwa mu gihe adahari atangurana umutahe w'umuriyoni ageze ku bajene bangahe kakazi kiwe kahaye akazi uno musageze ku buryo bungana gute ku buryo yumva yuko menga hari ko haragenda hari inzira ubwo hari inzitiza agenda arahura nazo mwa kino gihe ko bavuga ngo hariyo ups and downs yego kubera ibiciro birahinduka yego umutawa wari ufise ukaba muto wagerageza kuko uri kuri investisa hariyo nk'imyaka 2 y'uruhombo cankwe umwaka w'uruhombo rero inzitizi niyo mitahe ugomba uhagarika uvyura ariko kandi ugumurondera yandi ma projet ashobora gufinansa icyo gikorwa uyu munsi tugeze ku ba jeune 10 turi kumwe turafise ibindi bikorwa dukorana nabo kugira ngo tuzoshike kuri cya kindi cagutse kuko ndarota isabuni mu Burundi ndiko ndayitanga apana jewe tuko turayikorana na gwagwaruka umuntu yumvise isabuni umenga isabuni isanzweho niya he specialite umuntu yoza kumva mu isabuni ko ishobora guhindura ubuzima bwaruka isabuni umukene wa mbere ngaha mu Burundi yego aragura isabuni imisi yose nabi ya senka nabijana abantu turi bangaye mu Burundi turi benshi ntiyaragira aho tubakwiza naraduze ruguru umucankuzo nagiye mu Kirundo sanga ahantu mu minyaganyaga hari ugira abantu nk'isabuni bisaba yikugire commande ndwi yose kandi batabuza amafaranga yo kugira bagura gasabuni ntayo babuze yego afuma bura areka kujya urumva rero isabuni ni aya entreprise menshi ngahatunzwe nuko akora amasabuni kuko amasabuni ni ikintu gikoreshwa imisi yose kundwi ku kwezi kandi kirakenewe nico gituma nakubise aho kwisabuni kuko abantu bose turakeneye isabuni nico gituma nakubise aho kwisabuni kuko umuntu wese arakeneye isabuni yitwa Ngenze Buhoro Kevin wamwumvise yatanguye ari umukozi aho umukoresha atanga akarero ko umukozi wiwe no musara umukoresha w'abandi bakozi arumva yuko biragushobokera cyane yuko nawe wofatanya akazi kawe ugakora neza hariya kugira ngo uhakarurire abakozi bawe mu kubabera kuba umukozi mwiza aho ubaye umukozi maze bakabona akaruru keza ku mukoresha wawe urashobora kutwakura rero uciye kuri 68 687 786 ndasubira muri 68 687 aho urashobora kutwakura icyumviro cyangwa ikibazo cyawe kigasomerwa hano maze umutumire wacu akakiswishura ariko kandi ubwo amandi bandi ku butumwa bugufi urashobora guca kuri 68 296 592 canke 72 344 106 ikiganiro ni Kivi n'ikiyago nk'uko vyamani ikiganiro ukurikirana aho kigufasha kumenya imigambi y'abarundi bari hanze y'igihugu n'ibikorwa bariko barakora ku bw'iterambere cyangwa ku bw'ineza yo gwaruka canke y'igihugu ndetse n'abari hano mu kubandanya batanga akaruro keza reka niyumviririze canke twiyumviririze je nawe nzoduga mu masegonda make cyane ndakira ubutumwa bwawe ndakira ama message yanyu ndakira no apele yanyu kugira ngo umutumire cyagenda twishuye ku bibazo mufise urafise amakenga y'ingene wotangura umugambi wawe
ntiwifuza kuduga kubera ko mama wawe ararindiriye isabuni uranguye kwa ngenze buhoro Keve kugira ngo azosubire kuronka iyindi sabuni inyuma y'ukwezi bivanye nuko wamurungikiye nyinshi bisaba gukora cyane ushizemo ubwenge kugira ngo ibintu bigende neza cyane hari uza yamaze kwandika hano bite batamba b'amateka ndi Yves Karusi hama mu mutubarize ko turi abanyeshure two kwiteza imbere gute impanuro natwe twiteze imbere ko turi abanyeshure two kwiteza imbere gute impanuro kugira ngo natwe twiteze imbere. Murakoze ikibazo ciza ngaho kiragoye kwishura ku munyeshuri. Umunyeshuri cyo no musaba kubera bari kariga ni yandika umugambi bwa mbere. Okay. Afata umwanya munini yiyumvire ku mugambi kanaka nimba ari korora nimba ari ku indoto ziwe azandike. Kubera biragoye ko no hamagarira umunyeshuri gutangura akazi ubunyene. Oya ahubwo ni yandike kugira ngo niyaheze iryo shure ivyandiko vyiwe bizotume yiyumvira gutangurira aho nyene. Rero izo gukora ubunyene biragoye mugabo kandi mu vacances barashobora kuza barakorana n'abatanguye gukora. Mugabo umunyeshuri nabanze yige anonosore neza ivyo ari kariga kugira ngo ntatera imigeri ibiri kubera itatereka. Harabakunda kuvuga ngo nabana kabaratonze batiza. Abo bantu bafite ivyo vyiyumviro canke bakunda guha ivyiyumviro gwaruka nk'ivyo bo bahamagaririye. Oya sivyo bana kandi baratunze batize ico sico twigirako twebwe twigira kuri le meilleur twigira kubitunganye gose twigira none nimba hari umusuma yateye imbere cha twigira ku busuma bwiye twigira kuri le meilleur le pire twigira ku muntu yabitondetse neza uyo ni batwenspira nibaza inyishu wari yatwandikiye ashoboye kuyumva ingene byifashe nawe uce wiyumvira mbega ngomba kwandika iki umugambi mfise no waha Yves Karusi mane guhezagire cyane turumviriza nzoduga Double J turindira ubutumwa bwanyu ama message yanyu kugira ngo tubaze canke duterere mu kiganiro kivuniki yago cuno munsi tugaruka ku bibazo byacu Kevin Genze buhoro uno munsi bikorwa biriko biraba nkuko twavuze hariyo ups and downs zigenda zirahaba hari intambamye canke hari bimwe wipfuza no munsi kugira ngo company yawe yorohegwe nawe worohegwe n'abakozi mukora naborohegwe ariko no munsi uri kurabura kubera ko hari bibura peut-être mu batera nkunga canke n'ibindi bwe bitatokana. Yego kubera ku gutangura umugambi nabwiye ko bisaba amafaranga menshi ibikoresho ntiturabikwiza neza rero turakeneye uburyo apana ubwiwanje ntibumve yuko nkeneye uburyo bw'iwanje ndakeneye uburyo kugira ngo nagure kugira ngo ndenge 10 handa nongere ko abandi mugabo kandi twagure igikorwa cyo gukora amasabuni mu buryo bwa production turenzaho twaba twaragejeje mugabo kandi turushirize kuko zirakenewe kugira ngo tuzidugana ashoboka hose. Uvuze urakeneye uburyo ni bande bategwa ko kama abantu bose bafite amafaranga ndashimira umugambi wa Page uri kurafasha abantu benshi ndabyumva amakuru yabo abantu bose bafite amafaranga kandi bipfuza gushigikira urwaruka barashobora kundondera tukavugana kubera birakenewe kandi birashoboka. Yego uno munsi umujene ahejeje ishuri peut-être afite umugambi canke atazi ngene yandika umugambi ariko yumva ivyipfuzo bya Kevin byo mufasha gushika ku ndoto ziwe uwo kwifuza kurondera yo gukura hega Kevin mu gisagara uje kuri Avenue de l'Amitié hajya mu isanganiro usangayo hajya hasi hariho biro uzosanga hanze ko Global Technology abandi ndani rero karibu. Okay. Ni kwagusa no musi hari opportunity ugwaruka ruri ko rurabura ko rufise ivyo rutinya gutera mu intambwe niki kintu kikubabaza ku bajene buno munsi kandi umengo cari coroshe gukora batari ko barakora kugira ngo opportunity zabo ntibazihushe canke ntibaje kure nazo. Ikibazo ciza cyane abantu bose bagiye baradepoza ama CV yabo ntibaronka akazi mubabari suko twategeza kubikora. Okay. Byaranse rekiyo CV yawe kuvuga ngo ushaka akazi andikira ikete umuntu wese uzi afise ibikorwa mubwira ati je ndashaka volontaria ndagomba kugukorera utampemba umara igihe uri kuramukorera utamuhemba ico nzi ico ugwaruka rubishoboye rubishaka uri kurakorera umuntu
utarondera amafaranga umukorera neza nta kwezi kuzohera canke amezi abiri ataratangura kuguhenda okay bosi nuko tubatsinda abagomba ibikorwa mbere yo kumusaba amafaranga nimureke kubasaba amafaranga genda deposit kete risaba volontaria kuko je niko kenshi nabigira ubu akazi ndabwa toke iby'akazi reka je nzindukire ngabo koropa inzu yawe hanyuma ndabikore neza ndabikore ku mwanya mwiza haciye amezi abiri uzumva atangiye gupropose umushahara rero ubona twokorana gute no guhemba gute kugira ngo uzugume ngaho kuko abantu benshi ego gwaruka bararukwega uzumva umuntu amukweze hari undi mukweza kubera iki yagaragaje ibikorwa gusumba kugaragaza umushahara rero ndatumirira ugwaruka utangura iyo opportunity ya volontaria aha mu Burundi barayitanga niyaba wumva uyishaka byukuri uzombwiye ndakurangira hari kimwe mu kibazo Kevin agize kunovuga ngo kuba jeune kandi mbona karaba intellectuel bize abanyamuji nibaza ko ari cyo gituma bimwe na rimwe badutanga ko nakaruro kabe ngo imvukira hari abajene benshi bambajije n'igihe haba ouverture ya Indundi Culture aho bavuga ati none wonsabira akazi andika ikete directrice azokwitaba umubwiye ivyikete akubwira bitu ya zamani ano musi gwaruka rahusha opportunity kwera ko kumva yuko umengo kwandika ikete mu gusaba akazi n'ibintu bya kera si bya kera administration itegerezwa kuba mugabo baza barondera amafaranga ico kimbabaje kandi ugwaruka abafise amahirwe menshi yo gukora ahantu adahembwa gusumba umuntu yamaze kubaka jewe ngwana n'ibintu bibiri ngwana no kugaburira umuryango ngwana no gushitsa za ndoto mugabo ugwaruka agifise muhira by'ukuri bamukimufashije narondera ahantu akoresha izo nguvu kwa gusa ndamuhaye amezi 6 ntashobora kuyamara bataramurondera hari akantu uvuze gatumye numva iki kibazo no kikubaza uno musi ugwaruka rurasimba gukora ibintu kubera ko gumva rufise ubukene rushaka amahera batari passionné muri ico kintu gutwe bigatuma uno musi twama mu marira y'ubukene kubera ko tutariko turakora ivyo twifuza ahubwo kubera ko twifuza amahera yes benshi bagenda barondera umva kubera heje amashuri ashavuga ko ashaka amafaranga urasimvye etape kubera kwishuri ntibatwireze batubwirisha amastage yo gukora ivyo bintu uko gukora volontaria ndayitwa nka stage utangura gukoresha impano yawe impano yawe ikoresheje neza nta mukoresha numwe azogusiga je ndashobora kuronka ama opportunity 3 ani carimwe atari ko ndabishoboye cyane mugabo umubosi yuhotse kumpa akazi nabafise intumbero yo kumutsinda kugira ngo niyumvire no kundekura niyo target yiwanje rero ndahamagara no gwaruka bose iyo bariko barakorera umuntu nibakore n'inkomezi zabo zose n'ubwenge kugira ngo aba bakoresha ntibabate ahubwo babarangira abandi egome reka dusome kino kibazo cy'uno muntu ngo bite batama biteka nanje ndi Isaac ngaha mu ntara ya Bujumbura nkaba mpejeje 13 nkifuza kudandaza ariko simbona aho nokura umutahe mumpanuye iki okay arifuza kudandaza yifuza kudandaza iki cyo ni kibazo byari ndakubwira ko umunyeshuri abanza kwandika icagomba kubera uhava haza impene haza amasabuni haza inkoko ucugenda haza imiti ugende niyumvira ikintu akunda kudandaza aje bwikunda acandike yiyumvira umutahe bizotwara hanyuma burya umutahe ntugoye nko kumukuru w'igihugu barabivuga yego burya utangiye kuziganya amahera 1000 ku munsi cyangwa ku kwezi burya mu mezi angaho ufite 30 rero ngomba kumenya ikintu ashaka kudandaza kugira ngo ndamufashe kumenya aho yo kuri amafaranga erega turafise abantu b'abagenzi bashaka kuri 50 genda basaba amajana 5 bayakugabira kubera abo basiguriye umugambi baca bayaguha urangura amagi ipareti imwe ucuhera ngaha passion nico kibazo umutahe abantu bafise amafaranga ngaha ubashiriye passion yiwawe baragufasha birakunda ko nohera ku mutahe wo kudandaza iparete imwe y'amagi mu gihe je nipfuza kuzodandaza igiseke c'itomate ego kubera umuntu atabaritora urashobora guhera aho nyene ushoboye kugira ngo uzoshike kuri cya kindi ushaka rero si bibi guhera ku bintu biri hafi yawe kugira ngo uzoshike hari umuntu aba yifuza kuzodandaza imiduga akaca hera kudandaza amakinga si bibi ahera aho nyene uri mugabo kandi utegerezwa kubona neza ico ukeneye kubera udafise icyo ukeneye nico uri kurarondera ibintu byose bizoza uzoguma wiruka mugabo iyo ufise icyo urondera nabijya bikoresho uri urakora ubushaka gushika kuri cya kindi urondera rero ndabahimiriza gukoresha ibyo bafise mugabo bafise kimwe bariko bararondera
ku munsi mu minota ine gusa isigaye uno munsi companies nyinshi kubera ko umengo n'abajene bamwe baciye ubwenge babibona baravuga yuko droit ya sponsor umengo ntaco ikora mu Burundi umengo nta n'igihari gutyo bigatuma amakampani umengo ntiyumviriza ugwaruka na cyane mu kuba ama opportunité abo usanga bari korarondera stage professionnel kugira ngo barabe yuko ejo hirya ejo CV zabo zo bari nziza cyane kugira ngo biteze imbere hari amakampani agifise ako gatima kumengo sio wakwetu haweza kaja hapa bahamagarira ikigakeve amakampani vraiment akwiye guhindura ivyumvire akwiye guhindura ivyumvire muganda batahura kubera bashobora kuba baragize ibikomere byabo bahaye hanyuma barabahemukira mugabo abantu bagifite ivyumviro nk'ivyo barakwiye guhindura mu Burundi tugeze ahantu dukora dukora umuntu wese afise igikorwa umwituye namwakire nka mwene wabo amuhe yigeragereza mugabo abo nabo bariko barahabwa iyo stage professionnel niba babizigirwa ega baragize ibikomere aba boss je ndabatahura mugabo nibagire impuhwe bagire imbabazi basubire bagerageze bakira abo bantu babahe bagerageze hanyuma barabe ko hari cova mugabo je ndafite ivyizikiro ko bizova hari akantu bavuze reka kabe nk'akabazo mu bibazo nateguye kiyongereyemo bivanye n'ivyo wavuze abantu bose ntibari passionné nk'umukuru w'igihugu we guha umubona n'umukuru w'igihugu Kevin yovyitwaramwe gute kambe no ryohego cya kabiri baje ndamushikiriza wa mugambi w'160 kamwibwirira amaso ku yandi kamubwira ukuntu abafonctionnaire bagira babeho badafise amakenga yo guheza ukwezi kamwereka ico abafonctionnaire bazokunguka kamwereka nico abajene bazokunguka uwo mugambi baje ndabumuha kuri flash direct wacu umuha kuri flash direct Keva rifuza vy'ukuri umubona n'umukuru w'igihugu kuko ni bimwe mengo ni indoto zinabirose narose ntamuramukije nta kidashoboka kubera ko mutima mu myaka 4 iheze mu myaka 5 iheze yakinye komeda avuga yuko yarose umukuru w'igihugu amugendera kujya gatatu mu Kanyosha ngo abantu bose baraza ati umukuru w'igihugu ni jewe peut-être komedi nta igihari yari muri social media aho yavuze ati umukuru w'igihugu cyaraza ati jewe nipfuza mutima ati nawe ati jewe ga mukuru w'igihugu w'umunyabubanza rero inyuma y'igihe kirekire akina komedi agitangura mwamutuka akunda kugira ibi uno musi numwe mu gwaruka rutangwa kakarero n'umukuru w'igihugu yagize opportunity mbere arayaga nawe arabamubaza kumutwenza uno musi nibaza katagita gishoboka nta kidashoboka kubera ko byose birakunda ariko kandi ndagusomera ubutumwa bwanditswe n'uno muntu kuko murumva yuko bose baripfuza gutera imbere biciye kwa Kevin nkuko bivuze arafisa hakorera nije Isaac ngarutse nakwipfuza kudandaza isabuni n'itoroto kuko aho mbaye ivyo bintu barabikunda n'ibindi byo muri boutique ariko kandi itoroto n'isabuni bisigura ngo birakenewe aho hantu ariko ntabihari wow umva yamaze kubona akarere yakanye kwiga akarere uyo muntu azondondere erega naho muhi package 5 zisabuni akahera ngaho yego urashobora kubimuha atamahera afise hanyuma ukamuhereza iyo mutahe ukaraba ko ari umwizigi wagaruka je ndabikunda umuntu afise gukora ikintu mu munota umwe twibutse adresse uwari we wese yo kwipfuza Kevin duhere kuri Isaac aho iyo mukura binashobotse ni nimero atabanga akazisiga zakazi reka ntange nimero birashoboka kubera nimero uri hose inimero zanje nkoresha cyane 79 63 ubusa 9 turasubiramwo 79 63 ubusa 9 urashobora kunyandikira ka message no kuri WhatsApp nizo tukabandanya ikiganiro gwaruka ni muhaguruke ugwaruka ni muhaguruke Kevin rigeze kurota umukuru w'igihugu amukora mu minwe ariko kandi Kevin yogira iba kujya guhurana na nyine cyubahiro umukuru w'igihugu yocamo wa mugambi w'160 ndetse kanawumuha muri flash nyuma ko musigura yaronsa akajyo gatoyi hama kagenda kawirabira wose bisigura ngo hari bimwe mu bikorwa Kevin ari karakora nipfuza yuko tuzosubira kuyaga biciye kuri Indondi TV ryari iteka kubana na mwebwe mwashoboye gushaka kutwakora ko twabibonye mwagumye mugongana muri benshi bikanga ko twitaba ariko kandi yari niteka kwakira Kevin ngenze buhoro mwisamirizi Indondi Culture ariyo yacu ariyo gwanyu voix du peuple mwakoze cyane kandi abashimiye kwiteka mwante yego mwanyumviriye kandi abashimiye kandi mwasubira kumpamagara nzokwitaba nzobanguka sinzoceka reka mbwira abantu yuko hari bimwe mu bikorwa Kevin ari karakora so gukora amasarabuni gusa hari bamwe mu bajene bagenda baramuvuga
avuga yuko ari umwe mu bantu yabafashije cyane. Ibi yavuze yuko ushobora gutangurira ku kintu wumva umengo kiragayitse koza ivyombo kandi utari sanse kwitwa wo bita umubo yumva ko wari ukwiye kuba wicaye mu biro no musore cyangwa no mu papa umwe mu bantu nzi umwe mu bantu yadufashije cyane jewe n'abandi benshi nka ba Marvin gufata amakazi ya kandi turabona tuvuga umuji bakubwira ngo we papa wafise inzu nyinshi nta nakimwe wace ngamubike n'ufise abajene 10 babikora ndifuza ko ari umuntu ucisha mwabijya biganza ko bijya biganza byarambulesize cyane. Wow. Reka ndagushimire ku kanya kawe nakagaruka nizera yuko kandi ibikorwa bizokunda kandi n'indoto yawe izoshika ugahura n'umukuru w'igihugu ashobora kubona n'ikiganiro mubonano kazoboneka ntawe bimenye. Murakoze cyane. Asante sana kandi ndagushimire twubonye kuva ku munota wa mbere gushika kuri no munota ngiye kukubwira ko nagasaga ikiganiro n'ikivi n'ikiyago nkwibutsa yuko ibiganiro bigiye bitandukanye by'umuziki kuva ku wa mbere gushika ku wa gatandatu ikiganiro indundi hico gushika ku wa gatano Saturday morning na Didman Pro ariko kandi ukaba wifuza kumenyekanisha ibyo ukora Indundi Culture irabigufasha mu bigiye bitandukanye nahagiye hatandukanye hari benshi bariko barakora ibitandukanye reka twe tubakarurira ketse ko kugira ngo tubashigikire tureke kubereka kote negative ahubwo tubereke ko bishoboka araho bariko baracika intege tubaterure ikiganiro kivini kiyaga ikivicawe n'icyahe ko buryo cobera ikiyago jewe n'urundi gwaruka gutwe bizo bidufasha mu kwiteza imbere canke mu kwiyungunganya. Reka ndagushimire ndakubwira nti nagasaga tubandanya twumviriza ibiganiro cy'isamirizi Indundi Culture.